Hello best fam. I hope you all are doing great. On the mic ni Gabriella. Amanda bahaye ikaze mu kiganiro cyacu ca Gasongabugari show aka GB257. Uno munsi wa Gasongabugari twicaranye n'umublogeuse yandika ama article très intéressant. Akaba yateye iteka ryo kubana natwe kugira ngo atubwire un peu plus sur elle-même ndetse n'ivyo yasanzwe yandika ndetse n'ivyo akora mu buzima busanzwe mu bane natwe. Bahaye ikaze. Merci. Twidondora. Ego. Je nitwa mfura yacu Gabriella. Ndi Murundi kazi. Pour le moment, je compte la stage professionnel. C'est une organisation qui est très Burundi. Là-bas, il y a une santé sexuelle reproductive. Je suis en communication, département de communication. Je suis blogueuse. Je suis un blog. Gabriella, utubwira ryari watangiye kwandika? Alors, gutangura kwandika, ça veut dire licence professionnelle que je kavuga ati ndanditse ndazagipublier peut-être, ndaza kubishira habona. 18 ans, je dirais. Ubonye ndashaje. Et puis avant ça, narandika genre en termes de devoir, nkabipartager n'abantu twigana, nkabipartager n'abigisha, bakambwira ati wandika neza ati keep it up, uratesa vraiment. Hama aussi narandika n'ibintu mu makaye, genre ikintu kininiya, nkabipartager genre ku ma établissement, nagenda ndacako yose. Et natangiye gupublier donc je pense, je dirais à 18 ans, comme Facebook, hama 2016 niyo natangura kugira blog kuri WordPress. Est-ce que tu es consciente ya patient yawe? Yuko kwandika ushaka ari patient yawe? Bon, ego yari passion yanje kuva kera, je pense kuva ntanguye kwandika à 13 ans. Naho nyine byari bitanguye ku ma exercice n'ama devoir, baza baraduha surtout mu Congereza, nandika beaucoup plus mu Congereza. Hama même avant mbere ko ntangura kwandika ku gipapuro nari mfise genre nari wa muntu uravye film ntukunze ingene bihera puis ugacugira suite mu mutwe. Hama sata mu gatagura nyene kushaka igipapuro. Est-ce que je suppose qu'il est muto ntiwiyumvira ati peut-être qu'on zoba blogueuse ukiri umwana wawe wumva ushaka gukora iki muri kazoza nka carrière? Bon, novuga yuko à un certain âge tuba dufite ibintu twese, nshaka kuba umuganga, nshaka kuba umupilote. Je mugabo namye nshaka kuba je dirais umujournaliste. Eko, nshaka kuba umujournaliste kuva kera. Nkabura nyene kuno bitangura kubera je dirais que namye ndi umuntu timide. Donc umuntu kuti imbere kuri télévision, c'était pas navyibona ngo mugana nabishaka cyane. Eko. Nararavye kuri page ya Instagram hariho histoire bigeze gupublier ya Kenny na Bella. Narabaye ko ntabonye fan ndagusavye. Dimanje narayikunze woyidusubira kuko kuyivuga ni tanga resume gato kuri histoire. Unatubwira fan ko ndashaka kumenya fan. Bega bashana ne fagira ngo je ndayitse. Kuko urumva c'était sinzi ko wavuze ko wandika na wewe. Donc hariho état d'âme ushaka kuburimo ukandika quelque chose. Ihuye peut-être n'ibyo bikora camwo canke n'abantu mwahuye et puis à un certain moment yo état d'âme iheze ukabura ukuntu giheza kubera ntukiri muri bya bihe bwabo abantu benshi cyane bansabye ko noyiheza mugabo nzobigerageza kandi très bien Antonio watsko nzoshobora kuyeza kugira ntangura ibindi bintu kwandika ikindi kintu kuri Instagram. Ego byo yuko iri kwandika abantu benshi bibasaba yuko bari muri mood itandukanye, we bigenda gutogira utangure kwandika. Jewe personnellement bambabaye niho bikunda ko ndangura kwandika sinon byo nanditse bisona fo wowe uri muri état d'âme imeze gute? Alors biratanje biravana vraiment ndashobora kwandika ego twese turandika abantu bandika quand même barashobora kwandika bari mélancolique ushavuye uri muri mood itabaho ari umuntu yagushavuje ukumva bafata ikaramu mais aussi no mu uryohewe cyane kwa kundi mengo uri muri kwindi niveau atari hasi gacha mu mengo ti OK kanandike quelque chose nzokwibuke iyi moment peut-être canke ikintu ufise mu mutwe wawe eko canke ndashobora kuba ndi mwibarabara nkumva nkabona akantu et puis OK nkakabika gatoyi nkafata ikaramu.
wotubwira hari amasitili menshi yo kwandika, hari abandika amapoeme, hari abandika ama-histoire maremare, hari abandika utu-histoire duto yo wandika muri stili yihe? Ok, bon, bien sûr birapfana navyo nyene ndandika amapoeme, ndagerageza kwandika amapoeme cane cane ndi melancholique nshavuye mbabaye, hama musanzwe ndandika beaucoup plus fiction. Donc ama histoire ni fonde yuko nyene atabaho ata muntu twavuganye ikintu bikizana uko nyene puis aca ndavyandika yego n'ama article n'ama blog yego kwandika ni moyen expression yaba wowe kwiexprima ubwawe canke kwiexprimira ikintu wundi muntu vyoba bimaze gushika ukandika like nka moyen yo kwiexprima urukundo. Like urashobora gukoresha writing as a love language? Ego cane yego kuko beaucoup plus ndi namye ndi umuntu atazi kwiexprima ndiko ndavuga ukunye tuvuga muvyanditse ugaca usanga les idées sont plus claires que wobivuga yego. Donc si rimwe si kabiri n'ubu ndabikoresha na kera as a love language. Ndakunda kwandika utuntu tumo pour les gens, abagenzi, la famille, n'abakunzi. Uretse kwandika nahe ma hobbies yandi ufise? Bon, ndakunda kuryama, nuvuga ko ari hobby nanye, ndagerageza gukunda natation, yego, hama aussi n'ama réseaux sociaux, yego, c'est un hobby, il est très intéressant, ndiko ndagenda développer au fur et à mesure. Bishobora guhinduka obsession, ukabura amahoro. Urakunda gusoma? Yego, nibagiwe ukivuga mu hobbies. Okay, utubwira igitabo like ukunda cyane wakunze cyane kurusha ibindi? Mu bitabo byose maze gusoma canke nk'ivyo uyu mwaka? Dufata ivyo uyu mwaka usanga ari umaze gusoma bingahe? Mu buzima bwanje bwose? Ivyo ni byinshi cyane. Yego. Bon. Okay, ngenda kugira genre nk'amastyle y'ibitabo nagenda ndasoma gukora amatitre nshobora parfois soma ku bandayibuka. Ndakunda cyane Harry Potter. Irya kintu cyose narakunze ibitabo, filme zisohotse hoho iciba beaucoup plus une obsession irenze. Hama iyonye ni kuva nkiri mutoye, kuva bigitangura abantu bagitangura kubimenya, nagenda bikunda gushika n'ubu kandi simbona vraiment ko nzobiheba. Hama muri tranche y'adolescence ubona ko amahomose za Arlequin twese abandi twese ni za bindi ama Arlequin, Daniel Steele nk'ivyo nyene. Hama beaucoup plus unye à part de Harry Potter ndasoma cyane n'ibintu sur le féminisme parce que ndiko je suis féministe, très féministe d'ailleurs. Et on va ndasoma ibintu pour m'éduquer, pas pour que ari ibintu gusa binjohera gusoma. Yanakenewe kuko imaze kurongo ubumenyi ureduka n'abandi. Yego. Like urafise imigambi yo kwandika igitabo dans le futur? Gusanzwe wandika, est-ce que urafise imigambi yo kubishira like ahantu hagaragara mu kintu kizokwama? Yego, imigambi myinshi cyane. Hari ico natanguye deja. Yego, hariho kimwe, hari ico nigeze kwandika ndagiheza mbwarikaye evigica kiratakara. Uzi yuko nzi umuntu yahora agira ibintu nk'ivyo kandi like kujya kwa fiction agatangura histoire akayishyira hagati. Ni kanko agiheza kuri igitabo ntibari. En tout cas ngira en tant que umuntu yandika ngira urashobora kuba watahura le processus. Urandika ugaheza? Oya, kenshi nandika utuntu duke nka gitabo vraiment. Bizoza ni bon. Hama hari ico nigeze kwandika kirahera. Hama kwera naguma narabitiza cane muri niga muri Antana mu Rwanda. Kikazunguruka donc simenya ahantu kigeze. Hama yego gica kiratakara kiragenda. Na c'est bon. Abara ma histoire quand même ata kintu kinini kiri concret peut-être yova. Donc yo kuryohera. Donc je suppose que ça va être intéressant. Yego. Gabriella warize muri Kenya, right? Yego. Urazi Kiswahili? Yego. Gike. Umaze kubwira, je suppose ko migana abakenya benshi, umaze kubwira abakenya genda umurundi nihe question bakunda kuca bakubaza? Ok. Tout d'abord barakunda kubaza à propos y'amatambour. Yego. Katubaza ati mbega ama drums yanyu quel est l'esprit derrière ça nigiki
hama hakabaho n'ibintu byo gufungura umva abantu c'est un peuple ngira bakunda gufungura cyane donc ugasanga barakeneye kumenya beaucoup plus kumenya ibyo mufungura ingene muteka twara tunahamagara bamwe tugasangira yego watangiye gushira byo wandika ku réseaux sociaux ryari je dirais comme muri internet numva sinaronka accès kuri internet facilement kuri ordinateur canke naraposta genre kuri Facebook rimwe na rimwe donc je pense 2015 2016 yego bintu bito nyene hama nkagenda selon le mood selon l'inspiration bikaba nkagenda ndagira binini duto numva nkagenda birakurikirana uko nyene gute amarezo sociaux yafashije ivyo wandika gushika kure uko ndibuka ro post yawe nabonye muri Burundian the map it was like wow. Ok, bon. Tout d'abord, je dirais que... Pardon, je suis amie qui va tomber. Ok, nenda kwa jeni gute amarezo sociaux yafashije kwandika kwawe gutera imbere kurusha. Alors, amarezo sociaux ukuntu yamfashije novuga yuko tout d'abord ndabona ingene ibintu abandi bandika. Nkabona leur style y'ukuntu bandika nkavuga ati ok, ça c'est intéressant. Peut-être je pourrais m'essayer à ça. Par exemple, sur Instagram yamfashije ku développer beaucoup plus ma passion pour les poèmes. C'est ibintu namye nandika vraiment. Muga nkabona ingene abandi bagenda barandika nkaca numva ok. Nkaca ndabigumiza mu mutwe hama satama mu nkazovyanspira ko plus tard urumva hama ico gushika kure naho Instagram ikoreshwa n'abantu benshi nkuko bivutse Burundian the map byaraciye ko je pense que aussi sinzi ko iwanyu peut-être ngira story. How actually numvise umerewe gute ubonye ko Burundian the map irazwi cyane numvise umerewe gute ubonye post yagiye hajya biraryoshe vraiment umenga usara niya ntwengo amenyo yose aboneka ariko Gabriella ariko kwicara Gasongabugari ryari Oui, je pense que en tout cas haraciye kinini imyaka yego kandi ndaryohewe cyane kandi nsubiye kukicara ko kari très confortable twari twaravyibagiye. Gabriella akabazo kanyuma tuje dusoza watubiye kumaze gusoma ibitabo byinshi hoba hari je suis sûr ko ari mu caractère wo mu gitabo wakunze hoba hari mu caractère wakunze kurusha abandi kuburyo uvuga ati like yabishoboka nogira no bo mu caractère dans la vraie vie cyangwa muri ico gitabo something like that. Ok. Alors, ntitudeviye kure cyane tuvuge un livre ishobora kuba ari yo mu Burundi sur le Burundi ikihe gitabo Petit Pays ca Gabriella. Ok, zogisoma hariho ujya mu mwigisha waho. Okay. Oh, sorry. Donc, umwigisha leur enseignante wa ijya groupe yabajya abana bo muri kiya gitabo. Elle m'a beaucoup inspirée kubera yarakundishije Gaël. Je pense le petit garçon ari censé kuba ari Gaël muri ico gitabo. Yaramukundishije gusoma. Nanje rero ndiko ndiyumva cyane kandi kuva kenshi ndakundisha abandi bantu gusoma. Alors rero iyo caractère yazaramwe ibitabo nanje je nsanzwe ndabikira mu buzima busanzwe mfise igitabo ndagitiza ego ntumbwe ati igitabo kiraryosha ati ntukunda gusoma okay reka ndagwe basigitoye ati twese urumva tuje muri iyo ambiance yo kumenyera gusoma ibitabo ego c'est ça je pense. Aga challenge kanyuma tuguhaye 5 millions y'amarundi twakubwira utanguze a business ni he genre de business watanguze? Business, 5 millions. 5 millions de francs, bon, ok. Je pense que nous avons un jus. Un jus de fruits, qui blend, qui est bien sûr technique. Un jus. Nkagura ivyamwa by'ubwoko bwose nkagira amaju nkaza deliveringa ku kazi hama another business
ni y'ama glace kuri beach nta ma endroit menshi kuri plage adandaza ama glace kandi ari ivyo kunywa eko Oiko baradukurikirana mwakoze kubana natwe nimba mwakoze kino kiganiro nimwibagire gushanga kuri like ndetse na subscribe kugira ngo dushizeko ama video muze murayabona mbere yo kurangiza nshimiye Flamboyant Gardens bakije ikibanza n'ahantu heza hari ahantu henshi heza kwifotoreza muze kuhatemberera mwakoze kubana natwe bye bye